Kwigenekerezo rya kabiri Kigarama uno mwaka mukuru w'inama nkenguzamateka nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yarahaye umubonano umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'inama nshingamateka na nkenguzamateka ryo mu bihugu vy'ibiyaga binini FPCRGL Ambassadeur Onyango Kakoba. Mu vyo baganiriye, Ambasaderi Kakoba yarasiguriye umukuru w'inama nkenguzamateka ingene inzego za FPCRGL zikora, bongera barahanahana ivyiyumviro ku bijanye n'uko Burundi bwoserukirwa muri iryo huriro hamwe n'ibindi bibazo bihanze iryo huriro. Nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka yaje kwakira mubiri we umunyamabanga w'ishirahamwe ry'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini. Uwo nawe akaba yaraje ubwa mbere kubonana nawe nyuma yaho amatora arangiriye ngaha mu gihugu ashizeho inzego zose zirongoye kino gihugu. Akaba yarafise n'ubutumwa bwo kumukeza yongera amusabira kubandanya arongora neza urugwego yatorewe kurongora. Iruhande y'ivyo kwari no kumubwira ingene urwo rwego rusanzwe rukora kuko rurimwo ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini. Abo nabo bakaba hanini bagizwe n'abatowe n'abashingamateka n'abakenguzamateka. Nubwo rero inama nkenguzamateka itari iserukiwe muri urwo rwego, kabaye akaryo ko gusaba yuko nkuko bisanzwe bigenda ahandi ahari inama nshingamateka n'inkenguzamateka haserukirwa abantu bose bakibona muri urwo rwego, banemera yuko bashobora kuzobikora kugira ngo koko urwo rwego ruze rujemwo inama nshingamateka n'inkenguzamateka ziserukirwe nkuko amategeko bavuze arugenga avyemeza. Ica kabiri kwari kumubwira ingene rukora n'ingene ruringaniza ibikorwa vyazo kugira ngo nyeniteka abimenye yongere nawe nyene ashobore gukurikirana neza ivyo bintu kuko harimwo inyungu z'igihugu. Mu byo bishinze harimwo ivyerekeye gukomeza umutekano, ivyerekeye gukomeza intwaro rusange hamwe n'intwaro ibereye n'ibindi bikorwa bimwe bimwe vyerekeye nyene gukomeza ubutunzi, nyene vyerekeye ubutena gataka bikoreshwa. Ivyo biri mu bintu urwo rwego rukurikirana cyane gose. Ariko rero amakenga nyeniteka yashikije avuga ati hariho amasezerano menshi muri iryo shirahamwe usanga twebwe turengako kuko hariho ingingo zimwe zimwe zivuga yuko ata muntu ashobora kubikira umurozi uwundi kandi ari mubanyi canke ngo yongere agira icakoze cyo tuma umugenzi we aba mu mutekano muke. Ati rero ivyo onyo tubishitse ko ntibibe ugasanga hariho usotoye uwundi kandi biri mu masezerano umuca mura yuko urwo rwego rufise igikorwa kinini cyane gose kugira ngo noneho ivyo bibazo ntibisubire kuba. Akaba yemeye yuko ndetse hashobora kubona amanama yo guhura kugira ngo ivyo bibazo byose bishobora kuba byoterwa umuti bivuganweho bongere babitorera umuti burundu.